kamo rero abagendana ubumuga ko nabo bakaza turakinana hamwe ku kibuga cy'umupira w'abagendana ubumuga. Hello everybody, welcome to Musiri Champion TV. Nkuko tubana tubazanira kandi namwe mukabandanya mudutera inkunga, ni byiza cyane tubanabishima. Nikaze rero, nikaze kandi mu rukurikirane rw'ibiganiro byacu muri natwe turashoboye. Ni Pacifique ngenda kumana nkuko bisanzwe. Inyuma ya kamera namubonye ni Bobo kama kawaida. Turi kumwe nawe. Uyu munsi rero nkuko mubibona aha inyuma yanje twagendeye ni kuri komine Buganda, hafi yaho ni kuri komine Buganda, intara ni ya Cibitoke, aho twashoboye kugendera muri babandi nyene bagendana ubumuga ariko bagikeneye yuko jewe nawe tubafata mu mugongo, bagikeneye yuko jewe nawe tubashigikira kugira ngo nabo bashobore kujyana kwerekana impano bahawe. Reka ubandanye nkurikirana, ariko kandi ntibagire kugenda utagize subscribe kugira ngo ubandanye kurikirana ibiganiro byacu. Ndi kumwe nawe, twagiye maze tubereke igitangaza ngaha kwa kino kibuga c'abakina umupira w'amaboko. Twende. Mbambuye kubashimira mwebwe mwitanze kuza kutugenderera twebwe abagendana ubumuga muri rukino rwacu rw'umupira w'amaboko tukina twicaye. Je ndabashimiye cyane gose. Je nitwa Nduwimana Emile, abankina umupira w'abamugaye. Tukuvuga umupira kamaro kawo je nabubonyemwo. Jewe ntaratangura gukina umupira ntabwo nari meze neza, ariko ntanguye kuza gukina uyu mupira nukuvuga ntarawukina njyamye nabyo kandusha mugabo geze no munsi kwera uyu mupira nkina ari sport nukuvuga mvyuka nkomeye mfise amagara meza. Hama twebwe umupira dukina no kuri turawukina kuko iyo habaye ama match turatugenda ibujumbura kukina ibintu tukabona ko ibintu bigenze neza. Bambere ko bashimira kuntu mwitanze kuza kutugenderera. Hama mugo rukino twebwe dukina urwo rukino rw'umupira w'abagendana ubumuga nserukiye abakinyi bose kwizina ry'abakinyi bose, nukuvuga umupira uratunezeza cyane gose. Nitwa Mukeshimana Odeta, jewe kuva ntangura gukina runo rukino byarangyoheye cyane. Ego amagara meza ndayafise ubu, ndagenda nkumva nonotse, ariko ntaratangura kurukina numva umubiri uguma utemeze neza. Tameze neza, ariko ubunye ndoroherwa mu maguru nkanonoka no mu mubiri nkumva meze neza misi yose. Ndashaka smash rero, smash. Kabampe. Baguye. Smash. Muye muage smash. Bayakumira amazi. Sorry. Nkuko nanje ndababonye mushitse ngaha, jewe nanje nashitse ngaha ku mugwa mukuru wa komine nje kuraba abategetsi mugabo nca nsanga
aba bantu bariko barimenyereza gukina urukino rwa volleyball bo hasi bakina bafise ubumuga nca kubera ari urukino nkunda naciye ndahaca kugira ngo ndabe uko bimeze mugabo ivyo mbonye nuko nsanze aho bimenyerereza hatajanye n'ukuntu bamerewe urumva bakina bicaye hasi kandi ikibuga bariko barakinirako ni beton kandi impuzu bazoba bambaye bahicaye bahakoreye iminsi 2 ntibashobora gusura kuyambara ubwa mbere urumva ko bakeneye ikibuga kijanye n'ingene bakina bicaye kitabahereza impuzu ku mwanya muto kabiri barafise imipira 2 yo kwimenyereza ko sinzi ko iyo bikwiye mugabo ico ntigishobora kuza ko bakina gatatu nibaza ko baracakeneye umuantrenere nawe nyene amenyere gukinisha abantu bakinana ubumuga bicaye kuri urukino rw'amaboko bariko baragira iruhande y'ivyo bimwe vyokogwa n'abantu bo ngaha bamaze gutera imbere bakabafasha kugira ngo nk'ivyo byankenegwa bya minsi yose ivy'ikibuga ico byo bogifashamo aha turafise abo twatoye turafise abagwiza tunga biciye mu buryo bwo kubashikira no kubereka ibikenewe nibaza ko bashobora kuyifashamo ariko hakaba n'ubushikiranganje bujejwe ibyo by'inkino gufatana mu nda nibaza ko nabo nyene bashikiriwe n'ibibazo bijanye nuko urugwaruka ruriko ruriyungunganya kugira ngo bashobore kwimenyekanisha ko naho bagendana ubumuga bashobora kugira ivyo bashoboye navyo nabo nyene kuri izo nzego bofasha mu ncamake ivyo nshobora kuvuga ni ivyo kubijanye n'ubuzima bw'aba bantu mbonye bariko barakina ngaha jewe ni sawa izi siporo zifasha kwinonora jewe biramfasha mu gihe mfise amaboko atamaguru ngira nkoresha amaboko n'ubwenge umupira mba ndiko bariko baranyigisha ico bimarira kwinonora mu buzima bwanje bo turamaze imyaka 3 tuko turinonora umupira watwigisha imyaka 3 ico nungutse kubona nkora tushe cyangwa manchette ama smash ibyo ni ibintu banyigishije mu buzima bwanje bwo kwinonora mu mubiri wanje ego smash ndashaka kugira uko ubwo muco nkubita mugani wasinze kubeye kudasimba none kandi umaze kumera uko umaze kugira uko uhagurutse mu rukino rwacu uhagurutse seke nikosa okay ikintu gikunda kutugora keshi tukunda kugorwa n'ikibazo cyo kwiyunguruza no kuvuga iyo habaye mamace uburyo bwo kwiyunguruza turabubura bo imyambaro yo gukiramo imipira ntayo dufise tukagira uwo dufasha yakaturosa imipira yo kwambara tuko turakina umupira imayo hama bakaturosa n'imipira hama iki kibuga twe dukinirako no kuvuga ikibuga nico badutijije twasaba yuko arabagira neza bo dufata mu mugongo bakaturosa ikibuga ciwacu kimeze neza urukino ndazi twebwe twarukina kandi ukino batunezereza cyane gose ku buryo tugiye gukina twumva ko tumerewe neza kibazo citike kiratugora hajya twari beshi no kuvuga haje bake kubera ibitoro byabuze beshi ntibashitse hano
notera kamo rero abagendana ubumuga ko nabo bakaza turakinana hamwe ku kibuga cy'umupira w'abagendana ubumuga tugasaba ko twotera intambwe tukaja kure mu bindi bihugu tugaserukira n'abandi mugabo turahura n'ingorane agateparasima bava kure tushobora ko mwodufasha namwe mukadutera impunga ndayishoboye ariko mugabo kubera ko kumwe kutaduga neza ariko ndayikora birakira bagene mbona ko agira tushe neza baje bagene tushe tuza ibone okay ndashaka smash rero smash reka bampe baguye smart muye muagira smart bayakumira amazi sorry Les dynamiques Turashoboye. Les dynamiques Turashoboye. Ugane yacu Turashoboye. Ugane yacu Turashoboye. Ndaryohewe cyane ndashimiye abamenyesha makuru batugendeye bagize akigoro bakadusanga aho umuntu yatse indaro no kuvuga ku icumbi icumbitse akanyamuneza ntangere kuko n'ibyiboneka rimwe aho tubuze abantu baza kutuyagisha batubaza ubuzima bijyanye n'inkino z'abagendana ubumuga hanyuma ntarambiranye kandi ndabashimiye cyane by'imvamutima kabisa kuba mwiyumviriye mukadusanga imuhira iwacu Imana ibahezagire cyane hanyuma ngiriwe ko ku mazina yanjye abavyeyi bari bambaye amazina Nimbona Jean Claude abamenyekanye cyane ku kazina bita Kavumbagu niko kazina kamenyereye mu gisebo muri communauté hanyuma nkuko mwabibonye imenyereza n'umugwi w'abakinnyi bagendana ubumuga bakina umukino wa sitting volleyball ariko si sitting volleyball gusa dukina n'indi mikino yo kwinonora imitsi yahari mu ntumbero kugira ngo amagara y'abagendana ubumuga ashobore gutera imbere rero ngiriwe ko urya murwi mwabonye witwa Club Dynamique n'umurwi ugizwe n'abagabo n'abagore mu kuvuga umurwi w'abagore n'umurwi urimo abamama aho turaronka bakiri bato benshi ariko umurwi w'abagabo n'umurwi ucanze urimo abakiri bato n'abamaze gukura rero muti Club Dynamique wavutse ryari Club Dynamique n'umurwi wavutse mu 2018 uyo murwi wavutse twifashijwemo n'umurwi bita IPH ni Association pour l'initiative des personnes vivant avec un handicap uyo murwi wo wavutse kera w'Ijumbura niyo baje baducindiro baradufasha turabaho bayifashijwemo nabo kuba tuba turiho niyo badufashije umugongo baduvyumvira kuri abo nabo bamaze gushika kure ubu rero uyu munsi uyu mugwi Club Dynamique n'umurwi witwa Kamugwi umwe userukira intara ya Cibitoke ariko ukaba uri muri commune ya Buganda rero umurwi wavutse bitoroshe kuko abantu bagendana ubumuga ntabwo bari bazi nabo ko bashobora kuba ari nyino bashobora gukina kandi bakinira imitsi ubwa mbere rero twiyumviye gushiraho umurwi mu ntumbero yo guteza imbere amagara yabo kuko twasanze sport cyangwa kwinonora imitsi ari kimwe mu bintu bituma amagara y'umuntu ashishikara gutera imbere niho twiyumvira rero kwegera abantu kugira ngo bashobore kudufasha rero iyo murwi waravutse uvuka mu by'ukuri bigoye kuko muri bo ubwabo barikumiye bakabona ko umenga ntibishoboka umugabo buke inyuma y'inyigisho twagiye tubakonscientiza bavuye babona ko rero mu by'ukuri bishoboka twatangiye turi umurwi muto mugabo ubu tugeze ku murwi w'abantu barenga 40 bisigura yuko bagiye babona akarusho rero Club Dynamique maze gushika kuki Club Dynamique
wavutse ari umugwi umwe mu ntara ya Cibitoke mugabo uramaze kurangura ibitari biki uramaze kwitabira amahiganwa mpuzakarere ashika abiri n'amahiganwa y'urwego rw'igihugu ni ukuvuga championnat national de l'handisport iyo amahiganwa turamaze kuyitabira duherereye rero ku mahiganwa y'akarere ni ukuvuga kara karere region west kahuza intara ya Cibitoke Bubanza na Bujumbura nizo nkino club dynamique yayitabye izo nkino mu by'ukuri dushikaho turonka ibikombe bibiri mubona hano igikombe kimwe cyatahukanye n'umugwi w'abagabo ikindi gikombe gitahukana n'umugwi w'abigeme murabona ko kuvuga umwimbo ushimishije no kuvuga aho twakinanye mu rukino rwa nyuma umugwi w'abagabo wakinye mu rukino rwa nyuma n'umugwi wa Bubanza hanyuma umugwi w'abigeme ukina bwa nyuma na club ya Gihanga aho hose murabona ko twatahukanye intsinzi ibyo byose turabyishimira cyane twaragiye rero mu higanwa ry'urwego rw'igihugu aho ryahuza intara zose ni ukuvuga hari amaclub ya handisport ni ukuvuga inkino z'abagendana ubumuga hari inkino zitandukanye rero twebwe bariho twari tukivuka twajyanye abananutsi babiri umwe yahiganwa ku metero 500 gusiganwa yiruka ubundi agatera poids rero ni ukuvuga wa poids ntacyo yashoboye kuyaga bivanye nuko yarakiri mushasha atari bwamenyera amahiganwa ariko uyu yundi yari kwihiganwa ryo kwiruka 500 yarashoboye gukora ibikorinka kuko umva ko ari kahiganwa n'igihugu cyose mugabe yashoboye gutwara ikibanza cya kabiri ku rwego rw'igihugu n'umudari arawuronka rero uyu mukinyi yataba ikiciza cha COVID-19 yarafise amahirwe yo kuzoserukira igihugu mu nkino zizohuza akarere k'ibihugu vyacu mugabo byaciye bipfa bivanye n'iki kiza hanyuma uyu munsi rero aho tugeze nukuri turishima kuko abakinyi bacu bameze neza kuko baraduha ibishinga ntahe byabo batemonyaje yuko indwara bahora bakunda guhura nazo zo kugaragurika uyu munsi ntabwo bikiri uko kuko kuva dutanguye ntabwo turagira turonka umukinyi aja mu bitaro ngo nukubera indwara zo magara make oya uyu munsi rero turishima intambo tugezeko kandi nabo nyine n'abakinyi bwabo barabyishimiye cyane hanyuma nkuko mabibonye uyu murwi club dynamique umurwi mu by'ukuri turafise ingorane nyinshi cyane ubwa mbere murabona yuko nk'iki kiganiro nicari kubera ngaha ntabwo tugira ahantu tubarizwa no kuvuga icicaro cacu kugira ngo abadukeneye canke se aboza kutugenderera badusange murabona yuko ingorane dufise ari nyinshi kanatsinda gasagasheshwa rumuri murabona ko mutari kudusanga ngaha aha twatsi icumbi mugabo byabaye ngombwa ko ibikoresho tubibika hano kugira ngo tube dufise security ibikoresho byacu murabona ibikombe imipira dukoresha no kuvuga ni ingorane hanyuma rero ingorane nkuko tunagunda ndabivuga ingorane nyinshi ibikoresho no kuvuga club ni zibiri tukagira imipira ibiri iyo yose ni ingorane mu gihe mategeko buri mukinyi wese abaronka umupira muri entraînement kugira ngo dushobore kugira umusaruro mwiza mugabe bangomba ko dusabikanya aho gapira kamwe kuri club imwe nakandi gapira ku yindi club izose ni ingorane twagira n'ingorane z'ikibuga ikibuga kibuga madusanze ko ni kibuga cha volleyball cyubatswe na commune turitiza abo bagira neza baje kudufata mugongo twarabasabye baradugirira batugirimo kadese ka volleyball ka sitting volleyball no kuvuye volleyball hasi mugabo bahinyanyuriyemo ntabwo mu by'ukuri ikwije condition bivanye nuko ikibuga gikwije condition ya sitting volleyball abari kibuga kinyerera kiri lise mugabo ntibari kukirisa kwera bagikinira ku volleyball
iyi classique bajya bakina bahagaze. Ivyo rero byatumye ico kibuga kitaba nkuko byategerezwa bivanye nuko twitije. Ubwo rero tuca duhura n'ingorane z'uko impuzu z'abakinyi zica zihera n'ingoga kuko kijya kibuga ntabwo kiri adekwa. Hanyuma haruhande y'ikibuga turafise kandi ingorane z'uburyo. Iyo bishitse uburyo bwo kuvuza bajya bakinyi, hari igihe bishika turiko turakina umukinyi akagira isanganyo yo gukomereka canke yogira fracture. Mwico gihe biratugora kugira ngo dushobore kumuvuza, na cyane cyane mategeko twategeza gukina hajya muri entraînement cyangwa match dufise pomade, ariko nta pomade ubu yarahetse. Pomade twari twarondeye yarahetse. Iyo turonse championnat tugenda gukina twiko cako abakinyi ubwabo turarondera ingene twisuganya, tukarondera abantu bashobora kudufasha, mugabo ni gake. Rimwe na rimwe no turonka umuntu ashobora kudufasha akaduterera 10, 15, 20, mugabo hitwara umuntu ashobora kudufata en charge kugira ngo adutwarire abakinyi hamungira tugarukanire. Na rafraîchissement rero canke se kubafungurira kuko ntushobora gukina urukino hama ngo utahe uhite wirigwa inzara. Byose ni ngorane. Turabuze uburyo bwo kwideplacer kwiyunguruza, turabuze uburyo bwo kwivuza, tukabura n'uburyo rero bwa sponsor kugira ngo donc tushe kuronka agasukari, kuko umukinnyi n'entraînement ni visa kashobora kuronka agasukari ashobora kugira ngo asubizeho energy aba yatakaje. Ivyo byose ni ngorane. Hanyuma rero ingorane zindi turabuze umwambaro. Turabuze umwambaro tugiye mu higanwa dusanga abandi bafise umwambaro, twe nta mwambaro tugira. Rero turabuze umwambaro mu byukuri ushobora kugaragaza iyi club yacu, bakabona bati iyi ni club naka yari kirakina. Rero ibiyo tugiye turatira imyambaro cyane tukakinisha ibyo by'iwacu bandi bakadutahura. Umbe byose bica bituma umurwi wacu utagaragara neza nk'umugwi wifashe neza. Rero muri make club dynamique ni umurwi uri ku kivi kandi uriko wipfuza gutera imbere. Twavuze yuko dufise abantu bakuze n'abakiri bato. Abakiri bato nibo bazosigarana uyu mugwi, ariko dufise gahunda yo kurondera abakiri bato ku mitumba yose. Wanashaka tukagira pérennisation no mu ntara, kuko amandi makomine aguma saba yuko natwe tubashikira nabo boshikirwa n'urwo rukino bamaze kurubona. Rero ivyo byose ni ngorane. Turaronka uburyo bwo dushikana mu yandi makomine, kuko twasanze mu by'ukuri Bagendana Ubumuga hari amatala abafise impano, kubumva ko bigaragara kwe munanotse bayi wa kabiri mu gihugu cyose, ntiyarazi ko yobo wa kabiri. Urabona mwi bikombe twagiye turaronka, ivyo byose ntari bazi ko bashobora gushika ku bikorwa nk'ivyo. Rero mu zindi komine no mu yindi mitumba hariho Abagendana Ubumuga nabo nyine bashobora kuba bafise izo mpano zinyegeje batazi ko bazifise. Ni bene mbere yo dusaba ko bagira neza bo dufata mu mugongo, yo wese ashoboye dufate umugongo kugira ngo dukwiragire mu mitumba yose, dukwiragire mu ntara yose, intara yose dushikane izi nkino kugira ngo dushishikare guteza imbere amagara y'aba bantu bagendana ubumuga bo ku mitumba yose, mu makomine yose, muri rusangi mu ntara yose. Ivyo rero twamara kubishikako azoba nukuvuga ihangiro twihaye tuzoba twamaze kubona ko twarishitseko, ku buryo muri kazoza dufise club buri commune ni buri kabifise club yiserukira, kuburyo tugira makoma championnat provincial, tukagenda muri championnat regional dufise club mu vyukuri iri solide, tukagenda muri championnat national dufise club irimwo aba athlete donc diversifié bavuye mu commune no mu mitumba itandukanye. Muri makeyo ni ivyo twashobora kubashikiriza, kandi twizera neza yuko mu vyukuri gerageza kudufasha kugira ngo dushobore gutera imbere. Mu kurangiza rero twogenda tubashimiye abantu bose bagize ico bamara kugira ngo ibi tubishikire, na cyane cyane turashimiye club IPH na ambassade de la France bashoboye kudufasha kuduha dukoresha mubona, hamwe na commune Buganda mu dukoresho baduhaye abo badufashije kugira ngo dutere imbere. Tumaze guhera commune Buganda yaduhaye umupira umwe, ibyo tabe mushimenya kwa mustaneri wacu yatuhaye umupira umwe mw'imipira ibiri dusigaranye. Mu vyukuri turamushimiye nawe nyine kugikorwa yakoze, tongera dusaba ko atohereza ngaho nyabona bakomeze kudufasha mu mugongo, gufata mu mugongo.